Reka subire ndabaye kaze mwese juti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro bihabigezo kandi bavyakura amatoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero mu iperereza mugateka kazi na muntu makunguye kure ndetse n'andi makuru yose abareka ravugwa ijya n'intu hatandukanye ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezo ntangari byose kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bihabigezo kandi bavyakorewe amatohoza. Reka nkengurukire rero mwese mudukurikira muri mu mincungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi badukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'abadukurikira bari mu makungu kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu y'akakanya amakuru yute cyane amakuru abagiriwe avugwa mu mihingo itandukanye amakuru ashushe amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ngaha mu Burundi inama nkenguza amateka yemeje ko kuri ubu ngubu hamaze kuba impinduka zihuta cyane aho ndetse biri kuvuga ko intara zamaze kubona indongozi zishasha nkuko amakuru abitomora. Kuri ubu ngubu biri inama nkenguza amateka y'u Burundi yemeje ko kuri ubu ngubu yamaze kwemeza babura amatari bashasha b'intara ashasha uko ari zitanu nkuko amakuru aturuka mu begereye inama nkenguza amateka yihuta cyane yari imaze guterana abishikiriza. Ni abagabo bane ndetse n'umukenyezi umwe bikavuga ko rero aribo bemejwe ko bagiye kurongora intara nshasha z'u Burundi uko ari zitanu bose bemejwe ku majwi 100%. Uwa mbere n'umupfasoni Denise Ndaruhekeye ariwe agiye kuramutswa intara nshasha ya Buhumuza, Cankuzo, Ruyigi, Muyinga. Denise Ndaruhekeye kandi avuka muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga. Yarasanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari wa Muyinga. Nta byinshi tumuziko bamwe mu bamuzi batwandikiye ko ngo yari umuntu aciye bugufi kandi atunganiririza bose. Naho wa kabiri n'umusirikare General Major Aloyizi Ndayikengurukiye niwe agiye kuramutswa intara nshasha ya Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bubanza Cibitoke. Uyu Aloyizi Ndayikengurukiye avuka muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura Rurale. Yahoraho akaba rero yahoze agwana muri CNDD-FDD. Muri kino kiringo yari umuyobozi mwishira hamwe Sosumo. Mu kiringo ciwe muri Sosumo yaradugije igiciro c'isukari ku rugero rugejeje rurengeje kugezaho President Evariste Ndayishimiye avyiyamiriza ngo ni ingingo zafashwe ku nyungu y'abatwara Sosumo. Muri ico kiringo nyene Aloyizi Ndayikengurukiye yaravuzwe mu byo kwiyongerera umushahara yongereye umumiliyoni cyo kimwe ndetse nabo basangiye ubuyobozi asize imyidogo myinshi mu bo yahora atwara. Naho gatatu ni Parfait Mboninyibuka agiye kuramutswa intara nshasha ya Burunga, Rumonge, Bururi, Makamba, Rutana. Parfait Mboninyibuka avuka mu ntara yahahora ya Rutana, yari asanzwe kandi ari umushinga amateka wa CNDD-FDD aserukira intara ya Rutana. Naho buramatari wa kane ni umupolisi General de Brigade Victor Segasago agiye kuramutswa intara nshasha ya Butanyerera, Kirundo, Ngozi, Kayanza. Victor Segasago avuka mu ntara yahahora ya Kirundo, yari asanzwe ari buramatari wa Kirundo. Ribwa Bigirimana agiye kuramutswa intara nshasha ya Gitega, Karusi, Mwaro, Muramvya. Ribwa Bigirimana avuka mu ntara yahahora ya Mwaro, yahora kandi ajejwe umugambi bita Cotine Scolaire. Uyu mugambi rero ukaba ari umugambi ugaburira abana mu mashuri mato. Ribwa Bigirimana azwi nk'umuntu yegereye cyane Angeline Ndayishimiye, yakunda ndetse kumushimagiza ku mbuga ngurukana bumenyi akanatuka cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abamuzi
bamuvuga nk'umuntu w'amanyanga ngo turazi kumugaruka rero tukaba tuzamugaruka ko mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tuzobananya tumutohoza ko. Naho mu bijanye rero n'ubutegetsi cyangwa se n'impinduka zihuse zibaye mu butegetsi kuri ubu rero leta shasha ikaba ishizwe ko mu Burundi nk'uko amakuru aturuka ngaha abandanya bitomora. Reka tunyarukire mu ntara ya Rumonge. Mu ntara ya Rumonge ho hari kuvuga ko hatoraguwe ikiziga ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu ntara ya Mugitaza. Rumonge ikiziga c'umuntu caratowe mu gitondo co kuri uyu wa gatatu hafi isaha 12 n'igitondo zo mu gitondo ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika mu Gataza muri komine Muhota mu ntara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Uwo yatowe ikiziga yaramenyekanye ko ari Remy Ntiruvahirya w'imyaka 35. Uwo aturuka ku Ugacimbiri Kirombwe ku mutumba Gitaza muri iyo ntara ya Rumonge. Ni Remy Ntiruvahirya yoba yabonywe ubwa nyuma ku munsi wa kabiri ku mugoroba ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika kubwo babibonye benshi. Abo babibonye bavuga ko muri ico gitondo nyene ahagana isaha 6:30 ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika mu micungararo y'ahitwa Gitaza komine Muhuta intara ya Rumonge iri mu burengero bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Uwapfuye yamenyekanye ko yitwa Remy Ntiruvahirya w'imyaka 35. Uwo mugabo yaturuka ku Gacimbiri ka Kirombwe ku mutumba Gitaza muri iyo ntara nyene ya Rumonge. Remy Ntiruvahirya yaheruka kuboneka ku mugoroba w'umunsi wa kabiri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika nk'uko bivugwa n'ababibonye. Abo bemeza kandi ko ikiziga cariko ngo ibimenyetso vyerekana ko atapfuye urw'akarago ngo ahubwo biboneka ko yoba yarishwe. Gushika ubu umuryango uburyo yapfuyemwo ntiburamenyekana. Isoko mu gipolisi rivuga ko uwo yatowe ikiziga ngo yoba ari yaragwaye indwara zo mu mutwe, ariko ayo makuru ntaremezwa neza n'umuryango wiwe. Indongozi zo mu ntwaro ziherekejwe mu muryango w'uwo muhisi baramufubye ku muhingamo amatohoza yaratanguye mu ntumbero yo gutora umuco ku byatumye urwo rupfu rwa Remy Ntiruvahirya arushika nk'uko amakuru aturuka muri iyo ntara abitomora. Ni mu gihe kandi iyi intara zitandukanye ngaha mu Burundi zitabandanya zumvikanamo ibiziga by'abagandaguwe, mu gihe kandi bivuga ko abo bagandagurwa bapfa mu buryo buba butabashije kuba bwamenyekana bivanye n'uko baba bagandaguwe bunyamaswa. Akaroro kamaze iminsi kavugwa mu ntara zari zimaze iminsi zumvikanamwo ipfu z'abanyagihugu ni ntara ya Cibitoke, aho bivuga ko ibiziga byama bitoragurwa ku nkengera z'ikiyaga z'uruzi Rusizi, ndetse bikanavuga ko haba hari n'abagandagurwa baturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru twatohorejwe mu minsi iheze yavuga ko hari imiyabaga 3 yoba yari yaragandaguriwe kuri uru rubibe rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi, na cyane kuri uru ruzi rwa Rusizi, aho bivuga ko ngo boba bari imiyabaga cyangwa se urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure, rukaba rwari ruturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rugaruka mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngo kuko rwari rucitse kandi bitemewe, bivuga ko rero ngo baba barishwe kugira ngo ntibaze ngo batange amakuru ku biriko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze igihe yumvikanamo imigwano, aho igisirikare ca leta ya Kongo FARDC gifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, imigwi itwaje ibigwanisho nka Wazalendo ndetse na FDLR zihanganye n'umugwi itwaje ibigwanisho M23 mu buzero bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa mu minsi iheze hari amakuru yavugaga ko hoba hari
amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'igihugu kibanye cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho abashikiranganji b'imigenderanire n'amakungu u Rwanda ndetse na Kongo ari we Therese Kayikwamba wagena ndetse n'u Rwanda Olivier Nduhungirehe bari bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugira ngo baginane amasezerano y'amahoro. Byarakozwe bikozwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump, ariko umugwi wa M23 wo mu byo washikirije wavuze ko ngo nubwo ayo masezerano y'amahoro yasinywe hagati y'ivyo bihugu vyompi ngo ntabwo ari amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'umugwi twaje urwanisho wa M23. Bikaba ari navyo bitera ubwoba abanyagihugu bavuga ko ndetse n'abahinga mu bya politiki bavuga ko n'ubundi imigwano ishobora kubandanya mu mpande zombi. Gihe kandi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagirizaga u Rwanda ko ngo ariko barufasha umugwi twaje urwanisho wa M23. Iyi kandi ikaba ari ingingo Leta y'u Rwanda idahengeshanye guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atahuriye n'umugwi twaje urwanisho wa M23 hungabanya umutekano mu zoro rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande Leta y'u Rwanda nayo yagiriza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'imigwi twaje urwanisho nka FDLR mu guhungabanya umutekano w'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza kuri iyi saha. Aya kakanya tube tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubageza uko. Mwibuke gufyonda suivre, partager, s'abonner kugira isaha n'isa tuba tumaze gushira ka makuru aze aca bashikira umwanya n'umwanya. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru go n'ibiganiro tweko tubashikiriza. Aya kakanya tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agizwe ko kuri iyi monesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ariyo ya Isange TV.